Bienvenue au Burundi, pays de lait et de miel, pays de mille et une collines, pays de mille et une potentialités. Je remercie tout particulièrement les royaumes et les États présents, représentés, les partenaires au développement, les organisations internationales et régionales, les missions diplomatiques et consulaires accréditées au Burundi, ainsi que les investisseurs, tant nationaux qu'internationaux, pour avoir répondu massivement à cette invitation. L'échéance de 2040, c'est un petit peu ambitieux. Je pense qu'on aura besoin un peu plus de temps. Pourquoi? Parce qu'il y a le risque d'instabilité politique. Si on arrive à résoudre le problème de stabilité politique, je pense qu'on ira plus vite. Si on arrive à stabiliser le Burundi politiquement parlant, je pense que peut-être même 2040, on y arrivera aussi. Que de cette table ronde jailliront de nouveaux horizons pour un avenir partagé glorieux. Je reste convaincu que les échanges qui auront lieu permettront de sceller des partenariats fructueux et durables. C'est sur ce vœu de réussite que je déclare ouvert les travaux de la table ronde des partenaires au développement et des investisseurs privés en vue de la mise en œuvre de la vision Burundi pays émergent 2040 et pays développé 2060 et vous souhaite un beau séjour au pays de lait et de miel. Mwibaza yuko abagwizatunga boza gushira amafaranga mu gihugu atamahoro arimwe atamutekano urimwe amafaranga yabo atazokingirwa ivyo vyose mwibaza ko bishoboka gute aba kwivanga mu bintu by'ubutunzi yaba gufata ingingo zo kugwanya abo bose bariko bonona itunga hari ingingo nimwe yigeze ifata abanyamahanga bafise imitahe yabo nibakiza mu Burundi muca muja inama y'ingene murya amahera yabo ntaho baburana mujinama ingene ngo nazana ry'amahera tubereke ingene duca tuyamuzuruma ntazoronka haburana mukabija inama neza nta munyamahanga kizana imitahe mu Burundi muga mushaka iterambere. Nyiricubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye arabandanya yakira abagwizatunga n'abanyamitahe baje kwitaba ya nama yabahuje yatunganijwe ku magerekezo ya 5 na 6 Kigarama. Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi, guhariranira, gusubiza hamwe iterambere hamwe no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Ku magenekerezo ya 5 na 6 Kigarama niho umukuru w'igihugu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye yakira abanyamitahe bavuye mu bihugu bitandukanye. Kuri ayo magenekerezo rero karakanyamuneza kadasanzwe i Bujumbura kuko abanyamitahe batari bake bari batumiwe kandi bari bitavye. Umukuru w'igihugu c'u Burundi yarabipfurije kugubwa neza mu gihugu c'amata n'ubuki. Eka muribonera yuko vyari bihimbaye. Mbega igihugu c'u Burundi kirakeneye vy'ukuri abanyamitahe? Inyishu ni egome kirabakeneye. Kirabakeneye mbere gikeneye benshi cane. Mbega kuza muri table ronde yari yateguwe na leta y'u Burundi vyabaye vyiza? Ego vyabaye vyiza kuko hariho n'abanyamitahe batari bwabone u Burundi. Mbega umuzo w'abanyamitahe woba waratumye igihugu c'u Burundi kiharonkera akarusho? Inyishu ni ego kuko bashitse bafata amahoteli, bashitse bafungura, nukuvuga ngo igihugu cariko kirinjitsa. Ibi rero nta utobishima, ni vyiza cane. Abantu bati none wewe nta kintu na kimwe wigera ushima. Voilà. Ibi murabona namwe yuko atawo bigaya. Byari bihimbaye cane kubona abanyamitahe baza mu gihugu c'u Burundi kugira ngo babwirwe ingene bimeze hanyuma
bashora imitahe yabo. Ivyo rero nabivuze ndabisubiramwo, ni vyiza cane, kabaye akaryo keza kuko abategetsi b'u Burundi berekana ama opportunité canke uturyo turi mu Burundi twotuma bazana imitahe yabo kugira ngo batangure gukora, hanyuma igihugu gitangure no kwinjiza amafaranga y'agaciro. Hari abama bavuga ngo mvuga bibi gusa, ngo ntegura bibi gusa, ngo ivyiza ntavyo nshima. Ibi mpejeje kugira nibaza yuko ndabishimye. Naho biri uko rero wampaye inka, ndabona yuko intambwe ikiri ndende kugira ngo Uburundi aba ari igihugu cifashe mu 2040, igihugu giteye imbere mu 2060. Vyoba bigoye, eka mbere vyoba bitanashoboka ko iryo hangiro canke iyo mbona kazoza twoba twashitseko. Muti kubera iki? Ivyategerezwa gukogwa sivyo biriko birakogwa. Ivyategerezwa gutorerwa umuti ubwa mbere sivyo biriko birawutorerwa. Inzu ikomera mu mushinge, inzu ikomera muri fondation. Iyo wirengagije umugaga uri muri fondation, ukiyita utawubona ukaguma wubaka, ikintu gica kiba iyo nzu uburuhiro irasambuka, irahenuka. Uno musi abari ku butegetsi barirengagiza cane inyishu z'ibibazo bihanamiye Uburundi kandi bazibona, barasimba intambwe kandi babibona. Nta kuntu rero wosimba intambwe aho wari gushira amatafari ukahashira ibiti, aho wari gushira amabuye ukahashira ibinonko, uri kubaka inzu hanyuma ngo wizere yuko iyo nzu izokomera. N'igihugu niko bimeze, hariho intambwe usimvye, ivyo uri kurubaka vyose bitegerezwa gusambuka. Umuhinga w'umufaransa mu vy'ubutunzi aravuga ati ingorane ya politike, ahari ingorane ya politike ntibinashoboka yuko ushobora gutora inyishu z'ibibazo vy'ubutunzi. Abategetsi bacu rero wumva baguma bereka abantu ko bariko baratora inyishu z'ibibazo vy'ubutunzi, birengagije ca kibazo ca politike kandi bazi ko kiriho, kandi bamaze kuronka impanuro nyinshi zivuye ku bahinga bonyene bitumiyeko, ariko izo mpanuro zigaherera ngaho ntibazikurikize. None iyo mbona kazoza bahenda abantu bavuga yuko mu 2040 mama tuzoba turi mu Burundi bwifashe, mu 2060 tukazoba turi mu Burundi buteye imbere. Novuga yuko ari ugusamaza no gusinziriza abantu kubera ko baba bagize nkana canke birengagije inzira vyategerezwa gucamo. Umuhinga yavuye mu gihugu ca Maroc bonyene niwe baheruka kwihamagarira kugira ngo abereke ingene Uburundi bwoshika mu 2040 ari igihugu cifashe, mu 2060 ari igihugu gitonze. Arababwira ati ibi imukabikora, igihugu c'u Burundi ntikizokwirirwa kirashika no mu 2040 kitarifata canke kitaratera imbere, kizoba kiza cateye imbere. Mugabo ivyo babikubiseko wapi ntavyo bakora. Kubera iki? Bica biza kugomba gukora kuri za nyungu zabo. Donc, ati intwaro ibereye hamwe n'uburongozi bwiza n'abarundi muri rusangi bakamobilizwa bose bagatahura kumwe iyi mbona kazoza. Ati iki ni igikorwa kiraba igihugu cose, abarundi bose badashize hamwe ngo bakore iki gikorwa bagikorere hamwe, ati nta kintu na kimwe kizoshoboka. Si tous les Burundais ne sont pas impliqués, bien sûr ça ne marchera jamais. Donc il faut une volonté politique, mais aussi, plus important, une volonté populaire. Ati rero bwa mbere harakenewe ubushake bwa leta, ariko harakenewe aussi n'ubushake bw'abanyagihugu.
Il faut que tous les Burundais soient impliqués et qui voudraient participer, et on leur donne la chance et la possibilité de participer. Et c'est comme ça qu'on pourrait gagner du temps, d'accord, et aller plus vite sur le chemin de l'émergence. Ati abarundi bose b'abakozi, abarundi bose bifuza ko Burundi butera imbere bakoroherezwa. Ati niho iyo mbona kazoza twoyishikako. Ati mugabe iyo mbona kazoza ndafise amakenga menshi yuko igihugu c'u Burundi kitoyishikako kuko mbona hariho ibibazo vya politike. Mais je pense que la date, l'échéance de 2040, c'est un petit peu ambitieux. Je pense qu'on aura besoin un peu plus de temps. Pourquoi? Parce qu'il y a le risque d'instabilité politique. Si on arrive à résoudre le problème de stabilité politique, je pense qu'on ira plus vite. Si on arrive à stabiliser le Burundi politiquement parlant, je pense que peut-être même 2040, on y arrivera aussi. Ati hamwe abarundi mwoshobora gutorera umuti ibibazo vya politike. Nibaza yuko Burundi bwoca bugenda bwihuse ntibwokwirirwa burashika no mu 2040 itaratera imbere. Mais je crois que ça demande du temps, le dialogue national. Surtout, il faut faire un travail de réconciliation, je pense, pour prévenir les risques d'instabilité sociale ou politique par la suite. Ati ivyo navyo bisaba ibiganiro, bigasaba gusubiza hamwe. Ati ivyo vyokorwa kugira ngo hakingwe ibibazo bishobora kwaduka vy'intambara canke ibindi bibazo vya politike. Voilà, ibi rero nivyo vyibanze imbere yuko baza kuvuga ibindi vyo guhamagara abanyamitahe ngo bagomba bateze imbere igihugu. Aho baba bariko baraduhenda birira amahera y'igihugu gusa ngo bariko baratumako abanyamitahe baza kwitemberera gusa bagaca bigira. Nimubanza mwumvirize uyu muhinga mu vy'ubutunzi yitwa Andre Nikwigize. None mwibaza yuko abagwiza tunga boza gushira amafaranga mu gihugu atamahoro arimwe atamutekano urimwe amafaranga yabo atazokingirwa? Ivyo byose mwibaza ko bishoboka gute? Aba kwivanga mu bintu by'ubutunzi, yaba gufata ingingo zo kugwanya abo bose bariko bonona itunga, hari ingingo nimwe yigeze ifata. Nico gituma mvuga nti ni bimwe bavuga ngo igihendwa abana, ni igihendwa abana no guhenda abantu nk'abantu batazi ibiriko biraba mu Burundi. Mu mwaka wa 2023 leta yaragize umugambi wo kuzamura ubutunzi bayigirana na Fond Monétaire International, baratangura ingingo zimwe ariko byarahagaze kubera iki? Babonye ati ibintu biraduhitana nitwabigira. Mugabo bundu numvise yuko bariko bashaka kugira ngo bagire devaluation y'ifaranga, mugabo nibagira devaluation ça sera catastrophique, kuko kugira devaluation ubu no kuvuga yuko idolari rizova ku 2900 ubu rikaja ku 8500. Ivyo rero sinzi ko bashobora kuvyemera, n'ingaruka bizogira vyose ku mafaranga y'u Burundi, ku butunzi bw'u Burundi. Bwa mbere batumvikana ujya mugambi na Fond Monétaire yari uko bagira bati ifaranga ry'u Burundi ryamaze guta agaciro, nimugire murabe ingene mworinganisha n'ivunjwa ryo ku soko yo hanze. Ico gihe ifaranga ry'u Burundi ryavunjwa 4,000, baremera baragira akantu gatoyi 38%, idolari barikura kuri 2089 barishira ku 2900. Ivyo rero ntivyari bikwiye, barababwiye ko bidakwiye, bateza kurishira ku 4,000. Uno munsi rero bateza kurihindura, bazorihindura barishire ku 8500. Ivyo rero murumva rero ko bizogira ingaruka nyinshi ku biciro by'u Burundi, ku bukene, abarundi basubire bakene, kuko amafaranga ya Fond Monétaire izoba ni makeyi gose ku buryo ataca azofasha. Mwarumvise yuko president yavuze ko bagiye kugira revision budgetaire muri December, kandi nivyo iyo revision budgetaire izokogwa kugira barabe ingene bogabanya ico bita deficit budgetaire, kuko bari babahaye limite batarenza ya deficit budgetaire, barayirengeje bagira ama dépenses publiques acavuze iyo kuja mu mission yo kwimporta ibintu bidakenewe, haraba deficit nini. Urumva rero bateza kugabanya ama dépenses kugira baheze umwaka ico gihengeri cagabanutse. Bakabizeye yuko bafata izo ngingo abo bafasha u Burundi bazoshira ko amafaranga kumbure yo vunjwa rikagabanuka. Uno munsi ivyo dushora hanze ni ca gatanu c'ivyo tuvana hanze. Urumva rero igitoro ni kinini. Ivyo rero bariko baravyumvikana muri aya nama, babonye atakundi bari kugira bazovyemera, mugabo bizogira ingaruka ikomeye ku butunzi bw'igihugu.
bashobora kuvura lo deficit mugabo ata production iriho ntaco bizoba biriko birafasha. Iyo nama rero bariko baragira ntaco mbona jewe izomara, kuko abo banyamahanga baje muri iyo nama nabonye si n'abantu bakomeye bazanye imitahe benshi n'abaje kwitemberera, sabazozana amafaranga agaragara. Uyu muhinga yavuze ati mu gihe hariho ingorane za bonne gouvernance na instabilité politique canke ibibazo vya politiki, nta hantu canke nta kuntu na kumwe boshobora guteza imbere igihugu, ntibishoboka, ntibibaho. Bagomba rero kutwereka igihushane, batwereke yuko naho izo ngorane zoba ziriho, mauvaise gouvernance, instabilité politique, kwiterambere rishoboka. Ivyo ntibishoboka, nyamba yo bibaye exception, vyo bibaye bidasanzwe. Uno munsi rero ngomba nsigure iki kintu ca instabilité politique. Nari narakivuze ariko ndasubira ndakivuge nta ngorane. Turasubira turabire hamwe iki kintu bita mauvaise gouvernance. Muheze murabe yuko ahari instabilité politique na mauvaise gouvernance iterambere ryoshoboka. Muheze mwese mwirabire yuko mu 2040 igihugu coba cifashe, mu 2060 igihugu coba giteye imbere. Ivyo bintu bibiri, instabilité politique na mauvaise gouvernance, bigishinze imizi mu Burundi. Turaza kwerekana n'ingaruka mbi ivyo bintu bibiri bitera. Tuza gusozerera ku nyishu y'ukuntu ibi bibazo bihanamiye Uburundi vyohera. Iyo ugwaye inzoka ukanywa umubirizi urababaza, umubirizi urarura, ariko unyoye ucukira. Rero nivyo nza kuvuga, hariho abo bitaza kunezereza mu matwi, hariho abo bitaza kuryohera, ariko ni kwaba rukuri uwo muti tuzowunywa nahurura mugabo dukire. Ibimenyetso vya mbere vyerekana instabilité politique canke ihungabana mu vya politiki, icuka kibi mu vya politiki. Ubwa mbere nico bita conflit des tensions internes. Aha turabonamwo aho ubutegetsi bwitwara nabi bugatuma abantu bagomba kugira manifestation canke kugira imyiyerekano kuko babayeho nabi, batwawe nabi, ahaza bimwe vy'amamanda. Avye ingene abarundi babayeho, iyaba hatariho ibindi bintu bibabuza kugira imyerekano mwibarabara, ivyo navyo murabizi, murazi yuko boca bakurasa ugiye mwibarabara. Iyaba bafise ubwo bubasha, ubu abarundi bose ntibaba bari mwibarabara bariko baragira imyerekano kubera ubuzima bubi babayemwo. Ico ni kimwe. Tumvikana ko naho batariko barabigira bababaye mu mitima. Ikindi ni l'opposition est neutralisée. Mu Burundi ivya opposition mubona bimeze gute? Ntimubona ko opposition yose bayiparalije. Ikindi ni violence et affrontement entre les groupes rivaux. Abari mu rugamba uri ku butegetsi mwama mubona ivyo bama bagirira abari mu bakeba, abo bita bakeba. Bagasambura ingoro zabo, bakabakubita, abandi bakanyuruzwa, bakababuza kugira amanama. Voilà, ibi biri mu vyo bita les conflits et tensions internes. Ikimenyetso ca kabiri kiranga instabilité politique nico bita la fragilité institutionnelle. Aha twumva ukudakora neza kw'inzego. Mbega inama nshingamateka irakora neza? Aba solidarité uko nyene, mitiwere uko nyene. Nari mwumva ico gihugu turimo kimeze gute? Ico gihugu turimo kimeze gute? Abashingamateka bari. Ndasubiye kubaza ndasubiye guhamagara. Abashingamateka bari. Voilà, murumva yuko inama nshingamateka uyirondera ukayibura. Isa n'itariho. Ubutungane bwo mu Burundi bumeze gute? Aha turiko turavuga le dysfonctionnement des institutions. Nyiniteka murabona yuko ubutungane bwabaye ndanse. Mu majambo muza kudutekerera ndabinginge muze kutubwira ivy'ubutungane. Muze kutubwira ivy'ubutungane. Muzo mudufashije.
kuko uno munsi ntushobora kuza kuburana n'umuntu afise amafaranga. Umuntu akurusha amafaranga ntimwoburana ngo mutsinde, aca kubwira ati wewe n'umucamanza arakubwira ati wowe urashobora kuburana n'umuntu afise amafaranga. Iri jambo yarivuze mu kwezi kwa gitugutu mu 2023. Voilà. None ubu umwaka wa 2024 ntugomba urangire. Hari ikintu murabona gihinduka mu butungane, mu bajejwe intwaro n'abasuma bibereye ngaho. Nari mwahimvye ntuzeho miliyoni zirenga 40 ku mwaka mwibaza amadolari, ntimwahimvye aho. Aha duhejeje ico bita fragilité institutionnelle. Inzego zihuha zisa n'izitariho. Voilà, inzego zijejwe kwiyegeraniriza ko gusa. Nari nibagiye ico bita le faible respect de l'état de droit. Ngaha ibwirizwa shingiro ntaco rivuze baritariye. Bafise ibintu birenze mu gihe abanyagihugu bagowe. Mwari mutwe baza kwerekana ubutunzi bwabo, baraza kwerekana ubutunzi bwabo none ndagira bisubiremo. Baza kwerekana ubutunzi bwabo kubera batemera ko abanyagihugu tubabaza la redevabilité. Ibwirizwa shingiro rirabasaba kwerekana ubutunzi bwabo mu gihe bashitse mu mabanga. Mwarumvise ingene baciye baritera akagere. Voilà. Le faible respect de l'état de droit. Ikimenyetso kigira gatatu, c'est la crise de la légitimité. Aha abanyagihugu barata ikizere c'abarongoye, babona yuko atarabizigirwa. Voilà, la perte de confiance de la population envers les dirigeants ou les institutions. Habamwo bimwe vyo kwiyamiriza ivyavuye mu amatora yagiyemwo amanyanga, hakajamwo ubusuma canke itegurwa ry'amatora rirangwa n'ibinenge. Aya matora nyene ariko arategurwa, ivyo ntivyibonekeje ku bwinshi bw'abantu b'Imana. Abanyagihugu bakanka no kuja kwiyandikisha, ivyo ntimwabibonye. Voilà, donc ibimenyetso. Aha haraza n'ikindi bita accusation fréquente de la corruption et de mauvaise gouvernance. Bon, ibiturire kuri intwaro iturongoye. Ibiturire muvyumva gute mwebwe? Nukuvuga ngo mu nzego nka zose z'igihugu ni biturire gusa. Icakane kigaragaza instabilité politique ni fuite des capitaux et réduction des investissements étrangers. Ibi ni bimwe byabaja kunyegeza amahera mu makungu, bigatuma abanyamahanga bazanye imitahe baca bayibarirako kandi ntibagire naho bitwara. Ibi turabibona muri iri jambo ryavuzwe n'umushikiranganje ajejwe imigenderanire y'Uburundi n'ayandi makungu, Albert Nshingiro, yavuze ati abarundi barakwiye kurandurana n'imizi ingendo yo kuza barasaba amahera abagwiza tunga n'abanyamahanga baje bazanye imitahe yo gukora imigambi mu Burundi, ngo jewe ndonkamwo angahe, impa aya naya imbere yuko dukorana. Sesa ibi nivyo vyishe Uburundi. None aba bahamagaye ubu abahora babikora baza bakize. Aba bahamagaye niyo bazana ya mahera ntibazoca bayarya uko nyene. Voilà, iyi ni ingwara rero murumva yuko ikikiza muri ya fuite des capitaux et réduction des investissements étrangers. Ahantu hibonekeza ububi nk'ubwo iterambere ryoshoboka gute? Voilà, yamboneka zoza. Okay, reka tubandanye. Ikindi kibonekeza ngaha n'ubushomeri bwo ku rwego rwo hejuru. Nukuvuga ngo urugero rw'ubushomeri ruri hejuru cyane. Hausse du chômage et détérioration du niveau de vie. Abantu basanga bafise ubuzima bubi cyane. Ikimenyetso kigira gatanu nukutagira imigambi canke kugira imigambi ishika kure. Manque de projets à long terme. Ikigira gatandatu ni pression ou sanctions internationales. Murazi yuko amakungu yari yafatiye ibihano abategetsi bamwe bamwe mu Burundi.
naho ivyo bihano bamwe bamwe vyabavuyeko, ariko urabona yuko babigize mu mayeri, imfashanyo ntizikiza. Vya bihano bisa nuko bikiri ku Burundi. Ngivyo ibiranga instabilité politique. Muri instabilité politique harimwo kimwe bita mauvaise gouvernance. Nakivuze mugabo ubu naho reka ndakivuge ciharije. Mauvaise gouvernance mu Kirundi ni intwaro itabereye, intwaro mbi. Ibiranga mauvaise gouvernance icambere ni ukudakora ukoreye mu muco canke manque de transparence. Sitade zikubakwa nta masoko yatanzwe, nta control iri kwiragirwa, voilà amahere yavuye ntawo hamenya ingene bikora, nta ubizi. Amasoko akubakwa hadatanzwe amasoko bidaciye mu nzira zizwi. Ivyo vyose ni bimenyetso vya mauvaise gouvernance, manque de transparence. Ikimenyetso kigira kabiri ca mauvaise gouvernance ni opacité de la gestion des fonds publics. Igipfungu c'ingene amafaranga ya leta akoreshwa. Murazi yuko ibanki nkuru y'igihugu ubu iri mu minwe y'umukuru w'igihugu, voilà iri mu biro vy'umukuru w'igihugu. Ariko abantu baguma basemberera bati bagabo ibanki nkuru y'igihugu nive kwa president. None president ni nazomukontorora nimba ari wari korakoresha amahera y'igihugu. Ikigira gatatu ni la corruption généralisée. No kuvuga ngo mu nzego zose igiturire kiba cyarasasiwe indava. Azamwe bimwe byo kunyonora amatungo ya leta, ha mu migambi ya leta, mu bikorwa vya leta, ugasanga amahera yaribwe, amwe y'amabaraje canke ingomero yaribwe, agahawa yaribwe, y'ubutare yaribwe, aho abayivye ntiyagire n'umwe akurikiranwa. Voilà la corruption généralisée. Ichakane, la justice biaisée et politisée favorisant certains groupes ou individus. Ubutungane bw'igikanganyoni ariko nukuvuga ngo buri politize. Ibintu vyose ingingo zifatwa n'abanyapolitike nukuvuga ngo umugwi w'abantu kanaka ntiwigere ukogwako canke abantu kanaka ntibakogweko. Voilà. Ica gatanu, absence de la participation citoyenne. Nukuvuga ngo ingingo zikoroka bufere, ingingo zikoroka atawuzi iyo zivuye zigafatirwa abanyagihugu. Murazi ingingo zama zafashwe haba kuduza ibiciro canke gukura ama tukutuku ibiki. Nukuvuga ngo abanyagihugu ntibagira ijambo. Ica gatandatu ni les services publics inadaptés. Aha turavuga nk'ibijanye n'indero, aho usanga indero isigaye kwiringi, amagara y'abantu bataronka imiti, les infrastructures. Nukuvuga ngo amabarabara aza asigaye kwiringi, amabarabara yaraheze yarimburutse, voilà mugabo abandi bariko bidugiriza ama etage gusa. Ikindwi ni inégalité sociale et économique. Voilà harimwo vya bindi vyuko classe moyenne iriko voilà irazimangana, abantu bari bifashe bose bariko baraba bakene, mugabo akagwi k'abantu bakeya bobo baguma baba abatunzi. Voilà nukuvuga ngo ubu nk'ibice 90% vy'abarundi barakenye, ibice 10% nibo bonyene bafise amahera. Inégalité sociale et économique. Icumunani, projet politique zincohérent. Abategetsi usanga batagira imigambi iboneka igihugu. Ni hamwe baca batubwira ngo tugira amararo y'inkwavu, voilà dushora amaganga y'inkwavu, mugabo ivyo bintu karabuti ibi bintu none bagabo iyi migambi kumengo ntirashe. Iki cenda cerekana mauvaise gouvernance ni manque de responsabilité. Nukuvuga ngo aha haba nukuvuga ngo nta mécanisme, haba absence de mécanisme pour surveiller et sanctionner les abus du pouvoir. Ha inzego zogira surveillance canke contrôle usanga ziryamiye, hagaca haza bimwe vy'ukudahana. Abakozi vyaha bose bagaca baguma biraramiye. Iki 10, les dirigeants ne rendent pas compte de leurs actions devant les citoyens.
muramaze kubona abashikiranganje bashika imbere y'inama nshingamateka babazwa ibibazo bati sigura ibi nibi bakavuga ngo ntavyo tuzi voilà canke bakavuga ngo nibanga ivya gisirikare murazi ingene vyama bivugwa ivy'amagara y'abantu murazi babajije umushikiranganje w'amagara y'abantu iyo amafaranga yapotereye yavuze ngo ntavyazi none voilà aho mu yandi majambo kubera abashingamateka baba baserukira abanyagihugu baba badashimye kubibwira abanyagihugu kandi ari bo babashitseho voilà none ivyo ngo bisigura gute mauvaise gouvernance iyo rero tuvuga tuti imbona kazoza 2040 2060 cyo hari gihe nibaza nti ni wa mwibutsa abarundi bahati bavuga ngo akarimi kakuroresha siko kakurongora birashoboka yuko uno munsi turiko turareshwa mugabo tutazorongorwa bivanye n'ibyo turiko turabona ko no wava wubahuka no munsi turi mu kwezi kwa12 ngo uvuge ngo mu kwa gatatu nzovyara tani ndufise ko bamwe imitima yamaze gusambuka iyo havugwa ibura ry'igitoro umuntu akava mu cara amagenda mu kanyosha n'amaguru kubera yabuze déplacement hakavuga ibura ry'ibinabiriya hagaca hiyongera ko ibibazo byose umuntu yajyamye mu ijoro ariyumvira ati mbega turiko tuva he turiko tuja he ejo bundi mwaravyumviye mu namashinga amateka y'u Burundi aho hari abashinga amateka bubahutse barabaza umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu baravuga bati hariho amafaranga yasigaye ku mahera yari yaratanzwe yo kugwanyikiza covid yo barenga nk'imiliyaridi 3 yoba yaroyeheganya ko umushikiranganje sharisigura ati je na jewe ivyo mafaranga sindabibona aragerageje kurondera simbona iyo vyagiye niteka mukuru n'amashinga amateka ati byo birumvikana nta muntu yo kwigwara gukurikirana kandi nawe utazi iyo vyagiye muratahuye ibiranga instabilité politique na mauvaise gouvernance ubu naho rero reka tuje ku ngaruka mbi ivyo bintu bibiri bishobora gutera icambere le développement économique est totalement freiné iterambere ririyugara abantu bagakena bukaba bugesera igihugu barihebura bagata icizere c'abarongoye perte de confiance des citoyens envers les institutions icya gatatu cibonekeza iki kintu rero kirahambaye basha mu mpinyutse ni ico bita exode de talent et fuite de capitaux abantu bafise impano zari gufasha mu iterambere ry'igihugu barihungira bakagenda izo mpano zabo zikaja gukorera ibindi bihugu voilà zikaja guteza imbere ibindi bihugu imitahe yabo bakayijana ikaja gukorera ikaja guteza imbere ibindi bihugu kandi igihugu cabo cari ngaho cari kikeneye mugabo ntibashobora kuyishirayo kubera iki kubera vya bindi vyose twavuga mauvaise gouvernance instabilité politique nivyo vyibi umukuru w'igihugu yavuze abatombowe ngo bahunge bonyene baribwiriza bakiyomora abanyamahanga bafise imitahe yabo ntibakiza mu Burundi muca muja inama y'ingene murya amahera yabo ntaho baburana muja inama ingene ngo nazana ry'amahera tubereke ingene duca tuyamuzuruma ntazoronka haburana mukabija inama neza nta munyamahanga akizana imitahe mu Burundi muga mushaka iterambere bose barahevye kuza mugabo muri mu manama murabona rero nimuza murabwira abanyamahanga bazana imitahe yabo mu Burundi kandi muca muyabiba ahantu hatagira ubutungane hoza umunyamahanga gute kuzana umutahe wiwe yibwa ntagira umuburanira umurundi asigaye yanka kugira kore project ntiyemera avuga ati ndazi ko baca bayinyiba kandi nta wuntunganiriza none ndabihevye none ico gihugu kizotera imbere gute atagira ubutungane nta terambere ripfa ribayeho nta mahoro nta terambere voilà aha rero umukuru w'igihugu murumva ko bisiguye neza wampaye inka ahatagira amahoro ahatagira ubutungane iryo terambere ryova hehe gadata wanje ahatagira amahoro kani hamwe hari instabilité politique na mauvaise gouvernance none abantu b'Imana ibi ntivyumvikana ninde muntu yozana umutahe ahantu hari ivyo bintu vyose twadondaguye ivyo bintu vyose vyaparanganye ubutungane ibiki voilà igiturire
ari wewe wohazana umutahe wawe, ari wewe wohazana ukahatereka imiliyaridi zawe 100 canke imiliyaridi 10 woziguha canke hamwe wowe uzifise. Imbere yuko dushira abandi mu kibanza cabo tubanze twishire mu kibanza cabo. Iyo ni principe d'échange. Rero ugiye ngaho ukaryoherwa nuko ngo abanyamitahe bagomba bazana imitahe mu Burundi bakore igihugu gitera imbere, ntaho ubutaniye n'umusazi canke n'ikijuju kiri ngaho. Akorerehe, akorera hatagira ubutungane. Umutahe wiwe wawurye ntagira aho yitwara, no kuvuga ngo bya bindi byose bimugweko, voilà, ashataha yikoreye amaboko. Dusubize ubwenge ku gihe twiyumvire barundi bene wacu. Mwumvise ingorane zose ziduhanamiye zituzungurutse, ingorane dufise. Ubu rero naho ngomba nerekane umuti, ngomba nerekane ukuntu ivyo bariko baragira ubu barondera abagwiza tunga abanyamitahe ngo bazane iyo mitahe mu Burundi. Ego nivyo birimwo mu nyishu umugabo sivyo vyategerezwa gutangura, hariho ibitegerezwa gutangura, hariho umushinge utegerezwa kubakwa kugira ngo ivyo bindi vyose bikurikire. Ivyo bintu rero bitegerezwa kugira umushinge, ivyo bintu vyibanze nivyo tugomba turabire hamwe. Icambere na mbere rero gitegerezwa kuvaho ni instabilité politique. None nizahe nyishu zotuma havaho instabilité politique hakabaho la stabilité politique? Giki cotuma havaho vya bibazo vya politique bimwe Ergozi yavuze ngo un problème politique est un problème économique sans solution. Nukuvuga ngo muyandi majambo ukuyeho ya problème politique ucuronka des solutions économiques. Ibibazo vy'ubutunzi dufise bizoca bitora inyishu vya bibazo vya politike tumaze kubikura mu nzira. Icambere na mbere rero cibanze iki n'umubirizi n'umufumya sinzi ikindi giti usanga kirura mugabo ukinyoye uca woroherwa. Voilà, iki nico bita encourager le dialogue national. Voilà, ibiganiro hagati y'abatumvikana. Habayeho ibiganiro impunzi zica zihunguka. Habayeho ibiganiro hacakwirikira ico bita réconciliation nationale, gusubiza hamwe kw'abavandimwe canke kw'abavukana. Haza ico bita traiter les causes profondes des conflits en favorisant la justice traditionnelle et en réparant les injustices historiques. Rero niho hari ipfundo, niho vyagoraniye vyose, aha niho biriko birayangarira kuko nta bushake bwa politike buriho kugira ngo habeho iyi dialogue nationale canke ibi biganiro. Aha niho vyananiraniye. Umuti vyarase yuko tuwunywa tutawunyoye ku nguvu vyogorana. Nukuvuga ngo uyu niwo muti ubwirizwa kudukiza. Ico ni cambere, dutegerezwa guhumiriza dushinyirize mpaka tugotomeye. Icya kabiri, habayeho ibiganiro haca habaho ico bita le renforcement des institutions démocratiques. Aha abo bantu babagize ibiganiro bumvikana ukuntu hazoba amatora yigenga, amatora ari mu muco, ico bita les élections libres et transparentes. Umugwi ujejwe guhagarikira amatora bakawumvikana ko neza. Hamwe bivuye amatora atawuzovuga ngo fyo umugwi w'amatora ujejwe guhagarikira amatora barawumvikanye ko urimwe abantu b'indyamunyu, abantu bataraba hirya no hino baraba nkunzi, oya abantu baharura amajwi uko yabonetse. Rero murazi yuko hari urunenge runini cyane. Ubu uhagarikiye amatora atorwa n'umugambwe uri ku butegetsi. Ibisi bimwe Kefa yavuga ati none bagabo ama ekipa abiri ahagarikiwe n'umuhagarikizi, uwo muhagarikizi ukabona yahengamiye ku ruhande rumwe, wo kwitega ikizova muri iyo match. Voilà, iki nibaza yuko mu gitahura les élections libres et transparentes ziva hehe
ivyo kugira ngo bishikweko nuko haba habayeho ibiganiro bagapfundika bati umuntu azotwara umugwi ujejwe amatora turamwumvikanyeko. Ico ni ca kabiri. Aha haca hazamwo vya bindi vy'uko inzego za leta zibwirizwa kwigenga, no kuvuga lo legislatif, l'executif canke ubutungane, izo nzego zikigenga. Aha haca hazamwo na ca kindi c'ukubahiriza ibwirizwa shingiro. Ibiri mu ibwirizwa shingiro bikubahirizwa, bigatinywa, bigasonerwa. Voilà. Pana bimwe vyo kuvuga ngo tubiravye, ngo twasanze, ngo umuntu yo harura ibintu vyiwe, ngo amahinga n'amahinga. Kandi ibwirizwa shingiro rivuga yuko umuntu ategerezwa kwerekana ubutunzi bwiwe imbere yuko aja mu mabanga. Ica gatatu nugushiraho canke la promotion canke promouvoir l'état de droit. Aha haza kubahiriza amategeko muri rusange, guhana canke kugwanya ukudahana, nukuvuga ngo ugukwirikirana abakoze ivyaha bimwe vyo kunyuruza ubutunzi bw'igihugu canke abagirizwa ibiturire, amahera batwaye bakayasubiza, nukuvuga ngo canke naho ubutunzi bwabo bugafatwa bugashigwa mu kiga ca leta. Ngaha muri iyi rubrique nyene hazamwo ukwigisha abanyagihugu kugira ngo bamenye amateka canke uburenganzira bwabo, uburenganzira bafise. Voilà, bakamenya yuko bafise uburenganzira bwo kugira amagara meza, uburenganzira bwo gufungura, uburenganzira bwo kwiga, voilà, uburenganzira bwo kwishira no kwizana. Iki nico bita éduquer la population sur leurs droits. Ica kane kica kiza ni réduire les inégalités socio-économiques. Aha twumvamwo kwa kugwanya ubukene no kugwanya ubushomeri cyane cyane mu gwaruka. Leta igashira imitahe mu gisata c'amagara y'abantu, cyane cyane mu gisata c'inyigisho, muri education canke mu ma infrastructure, mu mabarabara canke mu nyubako za leta. Ica gatanu no kugwanya ibiturire, renforcer la lutte contre la corruption. Aha hashigwaho inzego zijunja zijejwe kugwanya ibiturire. Apana zimwe twumva zivugwa tutazi ivyazo ngo kurwanya corruption. None nka sentare igwanya igiturire mu Burundi, iyo sentare hari umuntu yo kwemeza yuko ibaho? Isa n'itariho. Mugabo nibo bantu ba mbere barya amahera menshi, nibo bantu ba mbere bahembwa amahera menshi. Mubona bariko barakora iki? Ahazamwo gukingira canke gutera intege abantu baba badomye kurutoke abantu bariko bararya ibiturire. Voilà, umuntu abonye uri ko ararya igiturire akamushikiriza ikintu cyo bita dénoncer la corruption, agakingirwa. Voilà, mbere agategwa n'intege. Gatandatu ni ugushigikira canke kureka société civile igakora, amashira hamwe adaharanira inyungu za politike agakora kumugaragara. Ikindwi, mwumvirize neza, mukurugutura amatwi, mwumvirize neza akajederera aho kari. Ikindwi ni favoriser le développement économique. Aha rero tuje muri ca gisata cyo guteza imbere ubutunzi. Hazamwo vya bindi vy'uko kwega abanyamitahe, guhamagara cyangwa gutumira abanyamitahe ngo baze tubasigurire ukuntu igihugu cy'u Burundi, akaryo kari mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo bazane imitahe yabo. Nico bita attirer les investisseurs en assurant un environnement stable et sûr. Aha no kuvuga ngo izo etape zose navuze kuva ku ya mbere gushika ku ya gatandatu baciye basimbira ku yindwi. Murumva, attirer les investisseurs. Aha rero bahamagaye abanyamitahe, nico bakoze. Ico bagikoze za zindi etape zose bazisimbye. None abo ba investisseurs cyangwa abo banyamitahe mwumva bo hava bagakora gute
atamahoro ariho, hataraba dialogue nationale, hataraba ibiganiro, hatarashirwaho ubutungane, nukuvuga ngo hatarajaho inzego zigwanya ibiturire, inzego z'ingyamunyu zigwanya ibiturire. Ivyo bintu abo ba investisseur mwumva bokora gute? Aha rero murumva yuko izindi nzego izindi etape zose bazirengagije bagasimbira kuri iyi ndwi. Voilà, murumva yuko bitoshoboka. Aha harazamwo kandi ico gushigikira abanyamitahe mito mito. Voilà, mu gihe uri kurahamagaza abanyamitahe mvamakungu ntiboza n'abanyamitahe bato bato ufise mu gihugu badashikikirwa nubatoroherezwa, utegerezwa kugira ico bita le climat favorable des affaires. Ico munani ni ukurenforcer sécurité. Voilà, nukuvuga ngo umutekano ni karahara mu ruganda ntibacura. Inzego za gisirikare utegerezwa kuzirenforcer, n'inzego z'igipolisi kugira ngo zishobore guhagarara neza mu vyo gucungera umutekano. Ahazamwo na kimwe cyo kugwanya no gukura ibigwanisho mu banyagihugu. Aha mu gihe iki kimaze gukorwa haca habaho kimwe cyo gutuza imigwi igwana canke imigwi ibigwanya leta kugira ngo iburabuze ibi byose. Aha harazamwo nico bita collaborer canke collaboration avec la communauté internationale pour garantir la paix. Nukuvuga ngo aha haca haba ugukorana n'amakungu mu vyerekeye ugushigikira amahoro. Iki cenda haba ico bita encourager la coopération internationale. Aha ibisigura kugiranira imigenderanire myiza n'amakungu. Voilà, bisa na kimwe mpejeje kuvuga. Cahaza amashirahamwe mpuzamakungu agafasha mu bisata bitandukanye. Aha twovuga mu gutanga amafinansema mu bisata bitandukanye, haba mu burimyi n'ubworozi, mu bijanye ubudandaji, mu bijanye n'amagara y'abantu, n'ibindi bisata vyinshi. Ngibi rero ibikorwa kugira ngo haze ico bita la stabilité politique, kugira ngo habe ico bita la stabilité politique bimeze neza, voilà, ibintu byose bimeze neza. Ibi rero bisaba ukwicisha bugufi ku mpande zose. Nico gituma nama mvuga nti hatabayeho kwicisha bugufi igihugu cy'u Burundi ntigishobora gukira. Mugabo niyo twamenyira ibanga ryo kwicisha bugufi, igihugu cy'u Burundi kizokira ribihanga rikomeye, kibi gihugu giteye ubwoba. Ugihe uyu muti twowunywa nahurura, Uburundi mu myaka 5 yonyene coba ari igihugu cifashe. Mu yindi myaka 5 canke mu myaka 10 coba ari igihugu kimaze gutera imbere. Mvuze ngo intambwe ya mbere ni yahe yo kugururira ibindi vyose. Intambwe ya mbere ni biganiro. Nico gituma nta kindi kintu kituraje ishinga, nta wundi muti twebwe tubona atari uko habaho ibiganiro, abarundi tukicarana tukavugana ku ngorane izi na ziriya, izo ngorane zose tukazitorera umuti, kandi atavya bindi vyo kuvuga ngo ni habe intwaro mfata kibanza. Oya, jewe aho abantu bavuga ivyo, jewe sindabashigikiye. Ivyo ni ivyiyumviro vyabo, jewe ivyo vyiyumviro sindabishigikiye. Mvuga nti two kwiga ingorane zose ziduhanamiye tukazitorera umuti, abari ku butegetsi bakarangiza manda yabo neza, mugabo hagategurwa amatora yizewe na bose, amatora yumvikanywe ko n'imigwi yose, kandi mu bugwaneza, mu rukundo, muri bwa bwitonzi bwamye buranga basogokuru na basogokuruza, ata bintu vy'ubunyamaswa birimwo. Tugaharirana
tugasubiza hamwe. Voila, ikoze uko mu vy'ukuri twebwe abarundi niho tuzoba tukiba rero muri ca gihugu c'isezerano, ca gihugu c'amata n'ubuki. Ibintu vy'intambara mwumvise nababwiye, ariko nibaza yuko umuntu wese yoba yumva atoshigikira iyi nzira cyangwa umuntu wese adatahura iyi nzira, nibaza yuko agwaye, kandi nibaza yuko yoba ari n'umwansi w'abarundi bose, yoba ari n'umwansi w'igihugu c'u Burundi. Reka rero ndangize ndababaza namwe, uwo muti nahurura tunyoye, namwe murabona yuko twokira? Murabona yuko igihugu cacu cokira? Hari izindi nzira mubona twocishamwe kugira ngo igihugu gikire kiretse iyi? Ubuhinga bwoshobora kudukiza kumbure wosanga ari bwinshi. Ubona ubundi buhinga, ubona ubundi mukenyuro awushikirize nta ngorane. Okay, iyi nzira rero twerekanye muri iki cigwa, twibaza yuko ari inzira yoshobora kudushikana ku mahoro, yoshobora kudushikana ku iterambere rirama, tutiriwe turashika mbere kuri ya myaka y'ibihumbi 2040 n'ibihumbi 2060. Ntimwibagire kugira subscribe, jeme na partage ku bagenzi banyu no gufyonda kuri kakazogera nimba ataco bibononera. Ahasigaye rero reka twibandanirize rwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose tubanje kuba turamuhakaza. Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi, guhariranira, gusubiza hamwe iterambere hamwe no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero satani yatunyaze.